Urabona abantu basigaye baja ku matelefone za WhatsApp n'iki bakandika ivyo bashatse byose igihugu ugasanga abantu bama mu bihuha gusa inkuru y'imvaho biragoye kuyironka rero je ngaha reka nongere ndabisabe abo tuvugana rimwe na rimwe turabiganira ko tukabivuga ati nyabonere gaye ugurura ibimenyesha makuru bikore none nimba ibimenyesha makuru byarabayeho hama ku ngorane kanaka bikuga gwacanye bigaturirwa bikamenagurwa none ingorane zaciye zihera mu gihugu cya kibazo mwavuga cy'umutekano ayo maradiyo n'imiburiburi yarashobora gutabariza umuntu uyu munsi icyo kirabuze urumva ko ari uruhombo runini ayo maradiyo nimba jewe gwasa nkoze ibidakogwa yarashobora kubivuga nabandi bakavyumva ati rega burya wa muntu ariko arukora ibitari byo mugabo uyu munsi ndamutse nkoze ibitari byo umunyagihugu azobimenya gute azobimenyeshwa nande nzogenda ndamubeshe nzogenda mvuga ibyo nishakiye cyanye simvuge na kimwe ubundi agende hariya ndemeke inkoni ishushe arandagatisha ibintu mu bisagara hirya no hino sinzoronka ukuntu mbeshuza sinzoronka ukuntu niregura niyo bari umuntu ariko arandendereza urumva mu by'ukuri ibi bimenyesha makuru burya na leta ubwayo byarayifasha kuko yaramenya icyo abarundi biyumvira kuko barashaka kubivuga ku maradiyo atandukanye uyu munsi iyo navyo nyene iyo leta na nyene ivyo irabibuze rero novuga nti mu by'ukuri umuvyeyi canye umutware agirwa n'abantu agirwa n'amagabo rero nimba intwaro igirwa n'abantu igirwa n'abanyagihugu honyene none nimba umunyamakuru umwe ku radio kanaka cyangwa mu kinyamakuru kanaka yarakoze amakosa akababaza leta kuvyo yoba yarakoze none kubera uwo muntu umwe uciye wugara abantu kabashira bose mwibarabara tuvuga tuti turwanye ubushomeri aho ni uva ko naho nyene hari ingora abantu bangana iki bari bafise akazi muri byo bimenyesha makuru uyu munsi batagira bacira nayo bamira kandi mu by'ukuri ubwabo atacaha na kimwe ubutegetsi bwoshobora kubagiriza bangana iki leta ivuga ngo biri mu butungane sinase ku butungane bukora mugabo ubutungane nimba wewe warakoze amakosa nibugukurikirane wewe ku giti ciwawe ntibuce bukurikirana ikimenyesha makuru cyose ikimenyesha makuru bakireke gikore wewe ufise ingorane n'ubutungane ubutungane bukore hanyuma abanyagihugu nabo baronye uburenganzira bwabo bwo kumenya ibiba mu gihugu no kumva amajwi atandukanye ku bibazo bitandukanye kuko bijya ivyo bimenyesha makuru nk'amaradiyo yaratanga urubuga ku bantu batandukanye ku bibazo bitandukanye bagashobora kuvuga ivyo biyumvira uyu munsi ke kintu iki kibaho none aho suruhombo ku munyagihugu no ku gihugu ubwacu je nibaza rero yuko meze nk'uhanura leta yari kwiye kuraba ukuntu ifata icyo kibazo ikaciga neza ikabakoranya abakora uwo mwuga mukavugana nayo mugacana amahani ati aha numupaka ntarengwa nimwaharenga tuzotata mukagira amasezerano musezeranye mugabo mugakora